she nukwinda kwingiza umbabarire shenda kwingiza umbabarire nuko cyo mukobwa nukuri wansanga mukobwa ntabwo dukundana nuko nubwo ngumangerageza kubigusigura utavyumva tujya mu bwana ntidukundana ntitwigize tunakundana n'umunsi n'umwe ishishite nyine urabizi nyine yuko ibintu byo kwimesa atari iby'iwanje rero mba byo mukobwa twakuraye n'amamagaye kugira ngo ishishite amfashe impunzu amafashe kumesa impunzu muga nta kindi nuko nta yindi relation hagati yanje na yiwanje nawe nukuri babarira babarira nukuri urabizi ko ari wewe nkunda kandi nukuri nta wundi mukobwa je no ushobora gukunda kuri inose babarira ndagusabye ndakwingiza imvira ikigongwe basi iyo nibiki kwa gufukama imbere papa muri kuyakomeza sari mbe abuze aja gusarira darakataza kuva nkangagende uyu si wa mushiri wawe mwahora mukunda Superbat irahingura amabati ya beige 30D, beige 28, ubwoko bwose wipfuza n'amarangi y'amabati yose wipfuza. Superbat barahingura imisumari myiza cyane ikomeye cyane kuva kuri santimetero 3 kugeza kuri santimetero 12. Kaze muri Superbat wigurire amabati n'imisumari bikomeye cyane utosanga handi. Umva ndahakurangire ni haruguru ya Shanike, haruguru gato mu kuboko kw'ibibamfu ucubona akabarabara kitwa Avenue de la Culture. Ni ku metero 250. Uzocubona inyubako nziza cyane ikoreramwo Superbat. Cyangwa ufise icubaza telefona kuri none ni igiki yakoze gushika hagufukama imbere ukamumaramaza mu bantu bangana si umukozi wawe uyu nabikwibwire je izo nguvu tuhivuga nazo noroha zo kubisubiramo izo nguvu nazo mfise kandi ndasubiye tugende pape tugiye mutwanje utaruzura ndabasabye tugende uko nyene Fiko haguruka ureke kubandanya wisuzuguza nitwasanga ari birabana n'akazi tuzobitorera umuti ariko nitwasanga ari bindi naho nyene tuzorondera ingene tubitorera ikibazo oya boss nukuri ntabwo birabana n'akazi oya ibyo uvuga banzubiriki haguruka ukende uzobura binsigurira ikindi gihe genda reka kumaramara ngaha Rey, ko wihora ry'amahera y'abandi birahiriraye. Je niyumvira ubwoba abana. Je niyumvira ubwoba. Sishaka kumenya ibintu by'abandi. Cenagirane n'ibindi byo kumbwira imba atari kintu ndondera ko kyo topic nzi twayihejeje. Nakubwiye ko amafaranga ni kuyagumana kugeza igihe tuzomenya icyo gukora. None nawe uri kurabazagiza nkaho wogira ibyo nakubwiye ntibitahurize. Ibitahuritse nyene. Mbeho ho wibaza ko nkuvyeshika nkahura n'igisanga. Ntayikorako. Wibaza ko tubandanya tuganira uko nyene turiko turaganira. Ntiwodushiha nkimbwa iginya. Ikibazo cawe wewe nta kizere wigirira. None nk'ivyo byo kuvuga ngo ibisanga ubikuye hehe? Kuki utoyashira kuri konti yawe hama tuyakeneye ukagenda ukakotira tukayakoresha. Ugira sa amafaranga tuko turavugana
ubetse n'ikindi kintu turiko turavuga ariko urashira kuri konti nawe urazuyatoreshije kuri konti wawe hama ikizoba cose uzoce wimenya. wavuze ko abakobwa mutagira ubwenge ntiyabeshe basi ibaze nk'ubu byose vyerekana ko amafaranga ari mu kigega ca company ariko we niwe yafise muhira none uriko uravuga ngo no yatwara nkashira iwanje kandi uzi neza ko turabona aho biherera kuko udashobora no kwibaza ko no yajya hama bayakubajiye nka kwigarama. Kumbe wanteze umutego kugira mboneke nk'umunyamakosha siko cyangwa ushaka abantu uri ku kazi kugira bagahe wa mushire wawe uri kurandatira. Iyo kaza kuba aragatego mba narayakatse kera. Umva ko John ari umuntu adatahuritse nibikuye ko duhubuka mu gufata ingingo nkuko twabikora kuri Lameke. Niyo mpamvu mu gihe nkimwiga ko ntoshoka ndashira mu mengo yanje kuko ndiyizi yoba ari iwe. Wowe yagumane kugira bihaye uzoce witwaza ko bagiye kuyashira kuri konti kugira uzoca kuyashirako. Okay. Ibyo uri kuransigurira mu gasindi ko ndavyumva. Ariko reka nacope kubyemera. Nubwo utavyumva ariko umenye ko byose ari ku nyungu zacu. Kuko yaba jewe yaba wewe nta numwe adakeneye kano kazi. Twese turakeneye kubaho ko byose ni mu mutwe. Sukuguruka rero nk'agashashi mu kirere cyangwa ngo dushuhe nk'isafuriya ku mbabura. Ma fille, bonjour. Oui, papa, bonjour. Ornella. Yes, business. Mafi wahavuye umuheba canke nubu uracarindiriye ngo ahinduke nkuko nakubwiye? Dad, to be honest, nabuze ikintu kimwe mpitamo kubera ko ubwa mbere naramukangira kugira ngo basigaye ko yibwiriza kuko nibaza ko atoncamo ariko kuva ndamubona ni undi mukobwa ari bise niyasi. Bisigura kuki mukunda? Yes, of course ndacamukunda. Ahubwo uburyo wijambo ndagukunda risigura nibwo buntera amakenga. Ko araho nibaza ko ambona nko mukiha bwenge nacanganyikiye ikintu nshoye gusara kumukunda. Bon nkibaza ko buri nzira cishamo kugira ngo ampeke mba ndamwitezeko. Rero aho niho ntera control nkabura kungene nifata. Jewe rero uko nteye iyo ngezaho abantu babiri bakundana canigigwayo nkibera umuroreretse nkarindira nkaraba ivyo bobo nyene bahitamo. Jewe rero aha nukukugira inama gusa ukamenya yuko ibikayangana byose ataramanza habo. Hari n'igihe wosanga ari biyo byamenaguritse. Aho rero bigusaba gushishotsa aho kugumya ibintu bigucumita wibaza ngo namanza habo ugafuma ugumya icuma coco washishoze uzi neza icarico. Papa, ushatse kuvuga iki? Mwana, urukundo rwago rumeze nk'inzoka. Umunywi rero yo yayitsonsomeye iramunyurira ikagera mu mitsi yose agasigara ameze nk'ikidebire atazi yaja ni yava. Hari naho usanga imumenesheje ibanga. Aho rero nahi wawe
uhagabire. N'ubu uri kurabona ibintu uko bitari kubera yuko wanyweshejwe urukundo rukagushika no mu misokoro. Ugukunda by'ukuri ntashobora kugukorera ibintu nk'ibyo. Nimba wamufatanye iyindi nkumi bisigura ko ubu muntu bwawe atigeze abuha agaciro. Rero ni wowe guhitamo swat kumubabarira canke kumuheba burundu ataragukomeretsa. Pareka Jack nashije umutwe sijo. Uribuka wa munsi usanga afukamye. Yari kambwira ngo ujya mukobwa ntamukunda ngo yaruje kumukorera amasuku. Mugabo jewe nibutsa amajambo bivugiye bo nyine ubwabo. Nkumva nawe ujya munsi ayo yambwiye. Kandi bibi bitandukanye. Sinzi kujya mukobwa yashatse kuduteranya. Sinzi. Mwana aho nta byinshi no kubwira. Bigusaba gushishotsa. Kuko ni wafata ingingo ugasanga waribeshe kubera ishavu. Bizokubabaza bigukomeretse gusumba kubabaye ubu. None papa singoriki. Ikibazo nuko mama wawe atari hafi kandi sugaruka ningoga. Gusa reka nze kuguhamagarira nyogosenge. Mu biganire muraba umuti vyotora kandi ndazi ko bizogenda neza. Merci papa. Trust me. Don't worry, trust me. Mwana wanje wikineke. Okay. Ariya, niki wewe ko umuntu ugiye n'amasakoshi ugiye? Mbere na mbere kwanze kandi ndagushimira. Warakoze kungarukana muri G5, warakoze kumfasha nkasubira ngo bakizina ryanje bushasha. Ariko ivyo byose nagenda kuko tacho bimaze mu gihe utari kumwe na Yvette canke Marie. Rero je ndagiye. Kubera kuvuga ko utobishobora. Abe, je sindigikinisho wazanye ngo kinishe ushaka. Je wanzanye umbwiye ko nje gukora akazi. Rero mu gihe nako ndakora akazi nivyo ukunda. Je sinaje kukubera umugore. Iyo bimbwira ukamanza ambere na mbere ukambwira ko nje kukubera umugore ariko kwankira kuko ndafise umutima wanje ukunda. Rero kubwivyo sigarana akazi kawe je ndagiye kugogwa. Ko kugogwa si ibintu ngiye kwiga n'ibintu namaze kumenyera. Nane ko mbona umenga ibintu bigize intambara habaye iki? Niko rubonye Yvette yagiye. Ujya sinigeze ndamukunda n'umunsi umwe. Nabanye nawe kubera nyine ishavu mfise kubera mbonye Maria yagiye. We basi ngira ico ushaka kugira ngo guma tubandanye dukora. Nubwo ndagukunda no vyirengagiza ariko akazi kakaje imbere. Nimba rero wumva ko nkeneye ukabuzi kudakunda Yvette garukana Maria ko niwe twagogwa ngiye ubuzima bwari bumanzi ni nawe mucanca wawe atari kugenda giye. Ari ndagusabye ureke ishavu uze dusubirane inyuma usubire muhira. Hama ivyo navyo tuzobigenda ko kiya kandi bizogenda neza. Ndabizi azogaruka. Boss, je nombona ukonye. Nombona nk'ikigogo bwenda bufise. Ushaka abantu bazoze barandaba baze baramahana bavuga ngo nje numa ingoza zisambuka. Ubona bitashobora gukunda ejo. Maria ngo muzane. Jewe nawe nibikonda. Ariko nimba wumva ko ejo vyokunda ko Maria tuje kumuzana aho ni sawa. Sawa. Ndakumva kandi ndumva igisabo cawe. Ico ndagusabye reka dusubire inyuma usubire muhira. Hama ndavyumvira ko mwijiro njyamye ndabico gukora hajya umugabo yiyumvira neza ajyamye kandi ndazi inyinshi zoba nziza. Oya navyo kuja kuvyumvira. Ngoma ndakwibutse neza ko twavuye ko ari ejo. Ubona ko ejo bikunda tugende usubire inyuma ariko bidakunda ejo. Okay. Ndabona ko babikomeje. Basi reka dusubirane inyuma ndabikwemereye azogaruka. Ndangiye kukwibutsa ko twavuganye ejo. Nta kibazo ndabikora.
mbere ndakubaza mwa mwarahejije na wa muntu ambara ko mufise amatati mupfa canke nyene ubandanije umwirukako je nakabaye nibaza kunzi neza ko ntasemba urabona ibirenze kuri bimwe nakubwira nta kintu na kimwe nashobora gukora kirenze kiki habura zisho ngomba gukora ngomba kumuzunguruka ndamuzunguruke aramutse yanse hama ndamugereye byanse kuduhuza hama ibintu bihere bihetse bari sawa gusa imbere ya yose reka ndakugira inama uwo muntu ushaka kugirira nabi yitwa John asanzwe afise mushiki we yitwa Crenise bo numwishwa wa boss wa Fiko Fiko bo John yagize uruhara rukomeye cyane mu Riraguye ryari mu kazi abifashijwe na muvyara we asanzwe ari umwana w'uwo boss wa Fiko Fiko ndiko ndakubwira bivuze gute uwo musore nyene yafashije umukobwa nakunze kuva nkiri muto kugeza no munsi bo imvire rero ukuntu vyoca bigenda hamwe n'inyeneza neza yuko muri umunanje ari yatumye John amererwa nabi urasubira ko ndagutahura kubera kurinze kuncisha iyo hose ushatse gushaka kuki in short ndanishaka kukwereka neza na neza ukuntu uri kurahangana n'umuntu Imana yazitiriye kugira ngo n'umubu ntumukoreko inama rero jewe no kugira byoroshe nuko umwegera ugasubiza iby'abandi hanyuma ukamusaba imbabazi zivyo ku mutima kucyo ubuzima bukabandanya naye handi no kurizira kurya ivyo mbwiye kwera ningene nakwizeye aje narinzi wowe uje ngaha umpa imigambi y'ingene ibintu no bikora bikagenda neza bikahera none kuraza untera ubwoba ngo zomvye kwera turamara samwe wiri sinigeze mba umuntu mwiza gihe cyose uri mu mafuti nahoze ndaguhanura kugira ngo uve mu bibi byawe gutyo ubuzima bubandanye ariko kanca amazi rero kuri uyu mwanya ni kimwe gusa squat turahitamo guhinduka cyangwa ureke fatanye n'uwo muntu ushaka kugirira nabi gutyo tugufatisha erega ni wewe guhitamo squat turabivamwo cyangwa isi kwihitiremo setu ni kuvuga ntabiretse uramfatisha nta ukuri umuntu w'umugabo kora ikinyuranye n'icyo nakubwiye hama ndakwereke neza neza imbwa yaboneye ku mugezi Ako kweli wasobetse rumva wabasobekeye pe wabemeje umbona gute gatahuye ntuzi impamvu bambwiye ngo ukora kwa minisi kandi rero itandukaniro we nuko bifise irangi risa n'igishokora hariya nabo bafise irangi risa na bre yego abandi nabo tudoma ko yego frame nde amuranye meje niko utahora twemeza nkuko wohora umara nk'umujangoro kibaza ngo je ndasanzwe siya shira ko bere gusa nkubite kubu bose yakwiyumviriye ko kwera yakwa ntavyambara soko ntabifise nuko ntashaka kwiyerekana cyane erega wewe urafise agasura kari mbare kikibosi mugabo kari mbare rero kubera ayo maso na aca byica bigaragara ko wama ku muryango kibazo cya ofisi ndero nke iri kurushi nta urantanga uyumviriza twubahane ubu nahinduye itene no guhindurirako ahantu gufunga neza nshitse kwizone ndagutwaye ntibambaza birebera avuga ati jeshi azanye umuntu kubita indani yari brage kawo kuri nako nyene naho guca mu ziko fye kurengana ahubwo rero ko batevye ngo twirira azanye numva nshonje bande batevye bande ntavyo ubona none wari wakubugiye kurya kenduke wumvise rero kwa kuntu abantu bageze Bujumbura baca bata indero
y'ubupfasoni bagatora indero y'ubunyamuji gusa kirazira kikaziririzwa yuko abantu bato batanga abantu bakuru gufungura erega baba bariye amasigazwa tena ni nabo babisuma dutegerezwa kurya ari uko bahaze none wenda kubaza ikibazo uramaze kwishyirana ku meza imwe na boss none ni gute ushobora kwishyira ngo urindire umuntu muze gusangira utazi niyo ahora arira umva kwije mu mutwe we nimbuge yakeneye kurya genduke ubure impamvu nico kibazo ufise gituma utantahura naho bupfindo bwanyiye kwase ndakubaza atari ubujuju byiwawe ibyo wasize ruguru urabibona ngaha ko washyitse ngahanya urigera ugenda kuvoma wewe umutwe urawushira kintu uzenye sawa tuvyemera no musi wahinduye agahuzu ako nagasirimo kambere nawe ntaca kanagasirimo kambere kuja ugumunyoza hijura zimyaka ndayimaranye urumva rero ikintu gihari ngaha hani Bujumbura nawe uzokwigera uhura hamwe na boss ngo murigine musangire we niba ukeneye kurya genda urye niko dushobora kurindira umuntu mutari busangire twabiretse rero none ushaka nkora iki mugabe ivyo uri muranka niko kuri niyo ndero erega nta busirimo buza busumba indero ubona bwiye cyo bari gukora none nkora iki ze kuza mwijoro tuje mu cyumba handabigusigura neza turi kumwe nuza kubitaho mu cyumba cyane hariya ndara Hospitali Proclinique Terezia, Hospitali Proclinique Terezia waje hageze. Niki kico tumuhahurumbira. Turafise ivyuma bigezweho, nkabimu mwahora muja guhurumbira mu makungu. Turirata, scanner igezweho, CMS Power, Transdebale, radiographie numérique, ECG, na laboratoire igezweho. Ivyiza vya ntawo bidondagura ngo abirangize. Kaze muri Proclinique Terezia, tuzokwakirana ugweze. Ushobora kwibaza ngo Proclinique Terezia iherereye hehe? Iherereye mu Gihosha gikungurirari haruguru ya zone Gihosha aho benshi bakunda kwita kwa Tabu Abudara. Canke ubizi cubaza telefona kuri 62 ubusa 41 ubusa canke 71 amajana 915 amajana 632. Kaze muri Proclinique Terezia turakwakirana ugweze. Ndora umviriza ndakubwira jana unyubahuke ngo unyubahuke kugeza yakugera ku mutwe kenasa mu cyumba hari yurara jewe uyu yego kwere wumvise ngo wasirimutse wumva ntanguye kuguha amapeti utagira wirirwa mu bipore by'ubugari hariya urabizi ko ndabizi neza iby'umuceri ivy'ubugari byose uragwata hama gashiza kumbwira ngo ugenze ko gusanga mu cyumba ugomba ngira nka mukobwa wo kwa Kamariza sha cha gihungu cyo kwa Bosiko cyaraduze cyambaye neza cyasobetse n'ikirato ngira yatiye acaragenda cyaramuhenda cyamukubitinda amuhenze ngo akora mu biro ngo inongo azoca mu manuka ari Bujumbura acarinyerera acarigizira ubaremwe aragoranwa n'uruyoya ku mugongo urusoberero n'utuvuta ntacisiga ngo tumufate ubu rero nanje sha wabonye ko ntangiye gusa neza ntangiye no kumenya ikirundi gifarasi cyongereza byose nkabikusanya nkabivugira hamwe ucesha unyonona ince nduga kuba ndagorewe hariya suko nuwundi musi ivyo zuratunura amaso nk'intore zapfubiye kuzigo nuzosubira kunya yataka uzocumenya yuko je watova gatumba kamwe cyero utava gatumba kamwe uzozuragenda hanze kure nutari buzi bari kuranyaguriza iki none we ubwo burofa bwawe kumwe nibwo warugamije mama nije rakuzanye uvuga ibi nibi nze ndakubaza ubure naho uhageze ho mbwira nze kukubariza mu gitanda aho ntubyutse uradashwa